ndafise ubwoba kuko muri iyi myaka urashobora kuja mu rusengero bakigisha ukwezi kose atavyampuhemu yarabivuze, ibindi bikaronka umwanya, ibyo gukora ibikorwa bindi bikaronka umwanya, ariko ivyampuhemu ntibironka umwanya. Najya nababwira yuko ishengero ntishobora kubaho ritagira mpwemu yera. Ishengero ritagira mpwemu yera riba ari ishirahamwe nk'ayandi mashirahamwe yose. Nama mvuga nti umunsi mpwemu yera atuvuyemwo tuzosigara turi ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana no gutera ibiti gukingira ibidukikije. Ariko mpwemu amen niwe duhindura umubiri wa Kristo, Kristo akaba umutwe wacu. Nico gituma nifuza kuvuga kuri mpwemu yera cyane cyane iyo mbonye ugwaruka. Uwo muntu yuzuye mpwemu yera umwe arashobora kunyiganyiza Uburundi bwose. Abagabo 10 n'abangahe? 12 baranyiganyega igisiyo yose, kandi ivyo bigishije n'uno munsi biracavugwa. Amen. Kuko ubwo bushobozi bwabo bwari butandukanye n'ubwa Hitler, bwari butandukanye n'ubwa ba Mussolini. Ubushobozi bwabo bwari butandukanye n'ubw'abagabo bitwa ba Stalin na ba Lenin. Amen. Bari bafise ubushobozi buvuka mw'ijuru. Amen. Bari bafise Imana ubwayo iri muri bo. Nico gituma ivyo bigishije bitatururujwe. Haleluya. Amen. Mwarazani ubutumwa n'abantu batagiye mu ya mbere, abantu bataje primaire. Ubushobozi bwabo buracariko burakora. Amajambo bigishije ariko acariko arakora, kuko bavuze ivy'igihugu cyo mw'ijuru, bavuze ivy'Imana bidatagaciro. Haleluya. Ibindi bizotagaciro. Amasystem politike agera ku isi yaraheze, n'ibindi bizohera, ariko hari ubwami butazonyeganyega, ubwami bwame na Yesu Kristo. Numa mutima yuko kubera tugifise ibikorane birimo mpema, kubera tugifise ibikorane birimo mpema, isi iracafise ivyizigiro. Amen. Amen. Twarabonye ingene abantu baguye barasubira inyuma, kuko bashize umutima ku vy'isi barawukura ku vy'Imana. Ariko mu Burundi haracari akabuto. Aka kabuto rero bakozi b'Imana kitwa inyigisho za Pentecote, kandi akabuto ntikaribwa. Ukabona umugore arya imbuto, azwara umugore ari gito, umugore w'umutima ararara ubusa abitse imbuto. Amen. Aka kabuto nikazoribwa. Nibishoboka kuko imbuto bayibika neza, bayisiga utuvuta kugira na bwabo koko butora ntibushobore gutora bukanyerera. Yesu nashi. Amen. Ereje ngomba tuvugane mpemu gato. Amen. Dushaka abantu ukagenda he ukajiduba ai uzogenda ujanye mpemu. Utagiye guca amahera gusa ariko ugiye kuvugane Yesu Kristo. Isi yaragowe imeze nabi. Ndibuka mwaka weze ngiye muri Australia muri Sydney tugiye kugurura urusengero. Abantu batwurutse ku kibuga cy'indege yatwuruka batwumva abantu bari hariya baturindira bavuga ngo ikirere kirahindutse, ngo ikirere kirahindutse.
kubera iki baragize barasaragaye hariya mu mutima nagenda babwire jewe ntabwo afise Yesu yaranesha. Amen. Ibihe byose tuzobicamwo tubineshe. Amen. Ntazagira umuntu yumvira ngo azonanirwa. Uko wumvira ngo uzonanirwa nanirwa uno munsi ugenda reka kudutesha umwana. Tuzonesha. Shetani ntababeshe. Tuzonesha kuko twararonse ubushobozi bwo kunesha. Amen. Nta kintu na kimwe cyo dutera ubwoba kuko Yesu yaranesheje n'urupfu yaranesheje. Amen. Yeye tuwe dufite ubugingo budashira. Twaraburonse. Suko tukirondera uri muri twebwe. Amen. None sije. Nacabandera ubugingo budashira. Twaraburonse. Muri he? Muri twebwe. Twari kwa Bakristo binyegeje kuma kwa Gideon. Twari Bakristo bahagurutse bariko barinda ibigirwamana babishingura aho byashinzwe kugira ngo Shetani atsinde. Yesu narashimye. Ngo masome rero ijambo mpera ko hariya ndarikunda cyane ijambo riraryohera. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Igice ca mbere amajambo nguma ndayasubiramwo kugira ngomba yuko abantu batahura by'ukuri ivyamwe mu nibirebire bishika kure ariko ndavuga bikeye ngo nzoguma ndavyibutsa kugira ngo mwibuke. Ku murongo igice ca mbere mere ku murongo wa 6 haje umuntu yatumwe n'Imana izina ryiwe ni Yohana uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe ngo ashingire intahe umuco kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo si we wa muco ariko kwari gushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira mu muntu wese wari kuraza muri iyi si. Yari mw'isi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso canke n'ukwifuza k'umubiri canke n'ukwifuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana. Imana ishimwe. Yohana yariko aravuga kuri Yesu. Nibaza yuko iyo dusoma Bibiliya dukwiye kuza turamenya ibihe ngene vyakurikiranye. Yesu yaraje aje gukora igikorwa gikomeye. Nico gituma yavuze ngo yazanywe no gusangangura ibikorwa vyande vya mugwanizi. Ivyo vyari ibintu bikomeye cyane. Igikorwa ca Yesu ni kinini. Haleluya. Yesu Kristo ariko ngomba mvuge gato ingene yatwinjije mu kuvuka mu kuba abana b'Imana. Nimwaga mwumvira ngo ni ibintu byoroshe. Inda yo kutuvyara Yesu yatwaye ntiyabaye inda yoroshe, yari inda iremereye igoye. Shetani yari yarigaruriye isi, arigarurira kuzimu. Umuntu apfuye naho yari kwa Mungu yamugorotsa ameze gute, Shetani yaca mugarana kuko niwe yari afise imfunguruzo z'urupfuni n'izi kuzimu. Ariko Yesu akora ibikorwa byinshi. Yatanguye igikorwa cyitwa impongano. Amen. Impongano mu gifaransa ni ijambo ryitwa propitiation. Ni ijambo ryo mu rusengero. Amen. Hariya mu rusengero aratanga ikimazi, arabitunganya, turaba abantu beza. Ariko ntibyari bikwiye. Yategerezwa kuja kuriha kuko Shetani abantu yari yarabigaruriye ijana kwijana. Yesu aca
akora ikindi cyitwa ijambo ryo kwitwa kuriha, mu gifaransa ijambo ryitwa redemption, incungu. Shetani yagira ati n'abantu banje haba ngo mpembo barongwa na mpembo bose n'abana b'Imana. Hajya ujya mwana wo mu Baroma mu Kigiriki yitwa Huios, ni umwana akuze ushobora guha ibikorwa, ariko uyu nakayoya kagize kavutse. Ariko ngo uwo mwana ngo mpembo mutakisha ngo Aba Data. Amen. Kugeza Yesu aduze mu ijuru niwe ari umwana we wenyene. Amen. Umunsi mpembo yaramanuka i Yerusalemu, Yesu yarakurikiye. Hari habonetse abandi bashobora kuvuga ngo Aba Data. Amen. Mu migenzo y'Abaheburayo y'Abayuda cyarazira umwana ahamagaye se Aba, se yategetswe kumwumviriza. Atamwumvirije yari akwiye gucibwa mu babyeyi. Iyo umuntu ariko arasenga, hari Pawulo avuga ngo musengere muri mpemu yera ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga, kuko umuntu Imana ibicitegerezwa kugira kumwumviriza. Yabaye umwana wayo ategerezwa kumwumviriza. Umuntu yabyawe n'Imana mukaba mujana, naho muzovuga amajambo amwe ntimuri bamwe, uzopfa umujejwe mukiza. Muriko mwanyumvise? Kuko Imana ntipaho guheba. Hari abasobanuzi bashika kure bakavuga yuko ngo umuntu yabatijwe muri mpemu yera ngo ntashobora kuja mu muriro. Arashobora kujayo kuko akora icyo agomba, aranigana na mpemu yera yase kumvira biranga. Mugabo je ndemera yuko biragoye kandi cyane ko umuntu yabatijwe muri yabyawe n'Imana, yabatijwe muri mpemu yera aja mu muriro. Biragoye gose. Ega Imana ntibesha. Ega. Yesu azotanga raporo. Ndabifurije kuvuka. Amen. Umuntu ataravuka mukuri jewe nama ndabivuga, sinumva ingene umuntu arya gatatu ku munsi atarabatizwa muri mpemu yera, nuko ataco bimutwara. Umuntu agasinzira neza bugaca kaba amahoro atarabatirizwa muri mpemu yera. Rero jewe hari n'abantu batavyumva, n'abantu mbere bakozi b'Imana babwira abantu ngo naho utovugishwa mu zindi ndimi ngo wabatijwe muri mpemu yera. Bibareka kubesha abantu. Reka kubesha abantu. Utavugishwa muri mwe utamenyekana, urafise mwe. Subira usenge. Ntibinakunda. Uri mu nzira. Reka washobora kuba umuntu mwiza abantu bakavuga ngo umeze neza. Ntumeze neza. Ugomba ube nk'intama. Mu buryo bw'amategeko ntuzwi. Muriko muranyumva? Mu buryo bw'amategeko ntugizeye. Ijuru ntikuzi ntaho ryakwanditse. Amen. Birima ngo hose bavugishwa mu ndimi zitamenyekana uko Imana igizeye. Ibahaye kuzivuga mbere. Abari Yerusalemu ngo baragirana. Ngo abantu kwavuze mu rurimi rwacu ari Abayuda byabaye gute? N'abantu bitegerezwa kuba kuko byabaye he Yerusalemu, kuko ujya bushobozi Imana irabuduha. Ubushobozi bubyara umuntu ni Imana n'akarongera abarire. Jewe nk'ubu umwana wanje ugomba kumenya ko ari uwi wanje, bamupima ADN. ADN nayo ni karangamuntu. Rero sivyo? Iyo karangamuntu yo bategezwa gusanga, bategezwa kubona ko ari je namu umuvyaye. ADN y'Imana mu muntu ni mpemu wayo. Kuko Imana ni mpemu, akamere kayo ni mpemu. Amen. Reka muriko muranyumva? Ikintu kigiye kuvyura Pentecote
ikigiye kuyivyura n'umuriro wa mpwemu yera. Ni mpwemu. Muriko mwanyumva? Imana igomba izoruka igihuhusi cya mpwemu yera, kandi abatayemera bazosohoka. Murabona iyo igihuhusi kije kigira kiti, hanyuma ibintu byose biguruka bitagira ibiro bikaguruka, ariko umuntu afite mpwemu yera araremereye nicyo muka. Oh yes. Ndifuza ko twuzura mpwemu. Amen. Hari abantu mwishobasha ko kujya no gushikuza. Umuntu agasenga akaba ari koranya monsoze ngo no gushikuza, sugushikuza. Ni mpwemu yera. Iri shengero Imana batubwiye arikuye irarizana herangere mungana. Iyi ni mpwemu, niko baca mpwemu yera. Mugabo ku kwisi yadushimye izitire katugende hariya niho twokora ibintu twokorera ibi, ariko abantu benshi batangura kubona kumengo bararonse icumba mwisi kibasohora mu cumba ca mpwemu yera. Imana idufashe. Amasaha yagiye sinari nabibonye. Mpwemu yera. Je maze imyaka myinshi narabatejwe muri mpwemu. Narabatejwe muri mpwemu yera ndi umwana yiga mu ya 4. Amen. Gushika n'uno munsi sindahaga mpwemu. Iyaje urumva kunezerewe. Haleluya. Kuko igikorwa ca mpwemu yera niki? Reka nsome ngaha nyene, reka nsome nihute gatoyi ndabarekure. Abanyefeso mucete Paulo andikisha ryo muri Efeso. Barahawe umubatizo barorereyo uko bari biteguye nacacarimo mwami tumanona inkomezi zamwemu umubatizo ubatize wese. Igice ca mbere mpere ku murongo ugira 3. Igice ca mbere mu cete Paulo andikisha ry'Abanyefeso. Igice ca mbere nsoma umurongo ugira 3. Imana y'umwami wacu Yesu ari yose iragahezagirwa. Yaduhezagiriye imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mw'ijuru muri Kristo Yesu. Haleluya. Nkuko yadutoranirije muri we itangiriro ry'isi ritarashirwaho kugira ngo tubabera tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Uwo mama saa 3 sinovyigisha ngo ndabiheze. Urumva umwana amaze kuvuka tukavuka tukaja mu ico tukinjira mu bwami. Amen. Ngo Paulo ashima ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Yagize yaduhezagira imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mw'ijuru. Amen. Usanzwe imihezagiro urumva iyo umwana avutse aca yimuka agaca jwana ahantu ho mw'ijuru. Aha rero hari amajuru 3. Hari iryo mubona mu kirere iryo siko iryo ijuru fizike iryo yubonaho, hakabaho n'ijuru ry'ubuntu. Amen. Ciel de grâce, ijuru ry'ubuntu. Iryo umuntu agimukiramo umunsi avutse ubwa kabiri ajana mpwemu acagenda akaja mu ijuru ry'ubuntu. Iryo juru ry'ubuntu umvirize iki gihugu c'ubuntu nico gihugu tubamwo. Mbega umuntu murumva icyo ari cyo? Abantu bagiriwe ubuntu, abantu babatirijwe muri mpwemu yera bazabona mpwemu n'abantu bari mu ijuru ry'ubuntu. Mpwemu yera
ni icyemezo. Mpwemu yera ni kashe. Umuntu afite mpwemu yera aba ari yemejwe neza ko ari umwana w'Imana. Mu gifaransa aba ari authentifié. Cyangwa bashaka naho kuti ari certifié. Aremejwe neza, afise ikidodo cy'umwana n'umwana w'Imana. Ari ku kimenyetso, haleluya, ko ari uw'Imana. Mpwemu yera ni imonjo y'ijuru. Siko? Imonjo y'ijuru. Eko umuntu ari muri mpwemu yera, twebwe twaragiye mu gice cy'ijuru. Nta kibabariye. Mpwemu yera n'agaparisera ko mu ijuru. Ugendera mu ufise parisera. Amen. Umuntu afise parisera ubuye simaki. Ariko twe dufise parisera yo mu ijuru. Ngendanwa. Oh, hallelujah. Ndabifurije kuzura mpwemu. Amen. Mpwemu yera turabwirwa ko ari umwigisha. Iryo jambo ndarikunda. Harabona igisha ko mpwemu yera afite igikorwa cyo gufuta yandika. Ko mpwemu yera ni wajejwe kweza. La sanctification ni igikorwa ca nuko mwanyu. Nico gituma yitwa umuriro. Harimo atizo muri mpwemu yera, harimo atizo mu muriro. Ivyo rero izo siguro pe kumbura zoja muri byinshi namaze kubacereza. Umviriza mpwemu yera. Amen. Afise igikorwa cyo kwigisha. Yesu ajaba ngo azobigisha abashitse kukuri kose. Nukuvuga ajejwe kuduhindura. Umuntu ashobora kuvugisha muri mpwemu yera, hagati y'abati muri mpwemu yera abatanga urugendo rwo guhindura. Uko bavyumva? Amuhindura hehe? Ngaha. Hari ibintu byinshi mwizeye, hariyo ibyo imigenzo, hari ingene babareze, hari ibintu byinshi mpwemu yera wagenda afuta yandika ibyo muri Bibiliya. Afuta yandika ibyo muri Bibiliya. Afuta yandika imigenzo muri Bibiliya. Afuta yandika, afuta hehe? Mu mutwe. Afuta yandika kugeza aho ushika kukuri kose. Paulo yavuze ngo iki? Yavuze ngo nsigaye mfise ivyiyumviro byanyu bya Kristo. Ariko ari gamba ngo yowe jewe ndago ninde nkiza umubiri nteruka. Nifuza ko ari ciza ikindi kantanga imbere. Iciza ngomba gukora sico nkora. Ikindi ntashaka akaba ari cyo nkora. Yari mwema aramujana ngo ntiyagira umuntu angora. Mfise inkovu zane. Mfise ivyiyumviro. Turumote na odeur. Urumva kugeza hano mu mote bwaje. Yes. Ibi ni koma bya ikoma cyane. Yego kweli. Ahandi naho mpwemu yera agaragara nk'umu ko bakakarorero gusa. Murabona ababirigi baradukolonije. Ubwami bwa Leopold bwari he? Bwari mu Bubiligi. Arungika abantu biwe kugira kudukoloniza. Muravyumva? Ahega ndiko ndabahuturorero. Abarungitse baratwigisha guheba impuzu y'igiti. Kwambara impuzu y'ababirigi. Abakera bacatanga kwambara amabutura agera n'amashesheti agera. Kuko bariko barigishwa n'umubirigi. Afise igikorwa cyo guhindura abarundi kugeza aho biyumvira nk'ababirigi, bakarya nk'ababirigi, bakambara nk'ababirigi. Aba batugemye no mwishuri bakigisha iby'ababirigi. Amen. Mpwemu yera Yesu novuga yuko yaje kuba umukolonizateri, yaje kudusiviriza. Amen. N'ibyo kurya uzosanga barya ibyo kurya kuko bagize by'abakoro. Twaho duteka mu nkono ubateka mu masafuriya. Barisha intoki baca bazana ibiyi. Kubera ni kumukolonizateri yagize yabigishije. Amen. Twebwe rero arashobora gufatwa nka guverineri w'ijuru, azanye ubwami aje kutwigisha. Abakolonijwe
n'abongereza banywa kayi. Nuko Mpemu Yera nawe c'est un agent. Mugabo sinomwita umukolonisateur kuko umukolonisateur muri mwumva ko ari mu buryo butari bwiza. Abeje namwise udusibiriza. Atuzanira civilisation mu ijuru, imyifato y'ijuru, imvugo y'ijuru. Abarundi basigaye bavuga igifaransa, none sivyo? Kubera iki uwabakolonije avuga igifaransa? Tutegereza kuvuga imvugo yo mu ijuru. Ko Mpemu Yera afise igikorwa umunsi akwinjiyemwo acatangwa gusibiriza, acatangwa guhindura, akakuzanira imvugo y'ijuru, ivyumviro vy'Imana bikaza muri wewe buke buke kugeza n'ivyo kurya. Nico gituma tudasubira kunywa inzoga, itabi, n'imvugo yacu ikaba yayindi ya vulgaire y'abapagani. Amen. None mwana bayisibiriza. Duca duhinduka abantu bari mw'isi ariko tutarabizi. Mpemu Yera nari gusoma ahantu henshi. Urumva ubushobozi abigishwa Yesu yari yabahuriye ko Mpemu ati nimwakire Mpemu. Ari abigisha n'ubu babikoresha ibyo bita impartation, ngo haye Mpemu y'abantu. Ngo Mpemu acabaja mu bantu, nivyo? Yesu wenyene niwe yashobora kuvuga. Mugabo Yesu aranka arabutandukanye. Yavuga ngo muzohabwa ubushobozi Mpemu Yera yagira. Usomye neza abaza ntiyavugwa ububasha, havuga ubushobozi. Ni dynamis, urutambi, dynamite. Hari ibintu twihombye turi n'ubushobozi. Nukuri turi n'inkomezi zidasanzwe. Urutambi n'ujya mu musozi bakeneye kuwucamo ibarabara bakubitiramo dynamite. Urutambi nta kintu cyategerezwa kuduhagarara imbere na kimwe ntacari. Ubushobozi rero ngira mpeze gatoyi impereze ku bushobozi. Ubushobozi tuburonka kugira tubukoreshe. Bavyumvise? Kandi ubushobozi ntupfa kuburonka. Ubushobozi urabuca. Bavyumvise mbe? Uri umwana w'Imana, ushobora kuba ikintu cy'igitsine, ushobora kuba atacumaze, kandi Imana yarakwemeye. None abana bose ni bamwe. Nta banebwe mufise. Kandi ari abana banyu. Yesu ubwa mbere Mpemu Yera aje mu muntu bamusoma Bibiliya. Igihe aza kuri Yesu ijwi ryavuze ngo nguyu umwana wanje nkunda akagira akamimba. Umunsi Mpemu Yera amanuka mu muntu, Imana ibivuze ngo nguyu umwana wanje nkunda akamimba. Haleluya. Kuko uronka Mpemu Yera ari uko Imana ishinze intahe kuri umwana wayo ikunda andika kayihimba. Haleluya. Yesu yaciye ava muri Yorodani agenda mu misozi yo hejuru y'Yeriko. Ahantu habi twaragiyeyo, iyo misozi uyishikira ugira kuri twa tuntu two mu kirere tugira tugagenda twagushikana hariya habi. N'ahantu habi abantu Yesu yagaragareje iminsi 40 n'amajoro 40 aronka iki acagira ntaruruka acatangura iki gikorwa avuye aronse ubushobozi kubagira hano arabukwiye yabuciye naho yari umwana w'Imana. Nuko mwanyu hariho Mpemu n'ubushobozi. Kuko muzosoma muri Bibiliya ngo Yohana ngo yari ngo Mpemu ya Eliya niki n'ubushobozi bwa mugogiye kwa Yohana yakoresheje Mpemu ya Eliya, ntigeze akoresha ubushobozi bwa Eliya. Ubushobozi abigishwa yasabye ati no ntibushobora kuja guhangana n'Impemu mbi n'ibigirwamana by'ubwami bw'i Roma.
ntimushobora kuja guhangana na filozofi y'abagiriki mudafise ubushobozi. Amen. Baca baragirana barabwambikwa ubushobozi turabwambara. Amen. Ubushobozi ni turabwambikwa tuka nico gituma havuga ngo buzoza kuri mwe. Nico gituma mbona Petero ariko aragenda ikijiji ciwe cakiza abagwayi bagashira hariya akagenda gusa kuko baba yambaye iki bobo babuca ku munsi bakaja muri prison bakaririmba ubushobozi bukaza urabuciye. Amen. Reka muranyu yego namavuga nti Elisa yasokoroka umboneko z'ukwezi cyane ku munsi mukuru w'Abisirayeli niwo mubonye mu isoko niwo mubonye mu nama niwo mubonye mu bindi bintu yasokoroka ku munsi mukuru w'Abisirayeli no mu mboneko z'ukwezi yasokorotse bati umukozi w'Imana yaje nimuze muvuge bya bindi bamuvuge bya bindi yamagoba yose ngo muyavuge. Yahora kurondera iki Imana ubushobozi uzoronka ubushobozi gute turi mu bintu byose. Umwanya w'Imana nta nuwo dufise ba Petero na ba Yohana bitwa abagumutsi uko binjiye mu gisagara ibigirwamana byaca byiyagiriza bikagira hano bigahunga uko bafise iki ubushobozi. Hariya muri Zaburi igice cya 91 haba ngo uba mu bwigobeko bw'isi rwose no kivuga uno munsi ndaguhanuye wihane wihane uraza mu bikorane uraririmba muri korale ariko shetani yagukoresheje icyaha gituma udasinzira uri wenyene urarurira amosozi ngo wihane uzoye mu byuro tugiye kwinjiramwo. Haleluya. Nawe wuzuye mpemu yera. Yesu nashimwe. Turahamagara abaza kwa Yesu munyaruke mwihane kugira ngo mpemu yera ashobore kuronka haja ashobore kumanuka muri mwebwe muronke ubushobozi bwa mpemu yera. Haleluya. Abantu bafise ubushobozi murabona ntuze murafise ubushobozi ubutware bwo mu mpemu. Mubona Petero yabanje kubwira Imana ngo Mana ngo ndagusavye ngo ikimuga gihaguruke. Niko yavuze ngo ico mfise nagira ndakiguha mu izina rya Yesu haguruka. Amen. Afise iki ubushobozi arazi ko bufise arazi ko ari mu autorité afise autorité spirituelle kandi ariko akorera Imana. Amen. Yosuwa abati yabanje kuja gupfukama ngo yitembagaze Mana heraba none rigira rirenge ntaraheza hagarara. Nonese iyo ni autorité spirituelle. Apana yuko boga ngo tuzabanza ngo tujya kubikinda tutembagane dusenge vugira shetani ati nonese hari ibintu erga kwizera ni inyifato. Kwizera ni attitude ni inyifato ndazi Imana none utegeza kuba abati wakwezi hagarara ngaho nawe wazuba hagarara aho mbaze ko gavyima. Amen. Hari ubuzima mutegeza gushikamwa bwo muri mpemu ubwo buzima muzabushikamwa no kwihana neza. Ndakeka ko nigishije ibintu abantu batumva. Imuze muri wese aze yumve mu mutima ati ngomba kwihana ubundi ati ngomba kwezwa. Haleluya. Kuri Pentekote nabwiye Imana n'Imana urazi ko urugero mezire wampaye ku rugero wari warampaye ko urabona yuko ibintu bigoye nusukire muri kindi kintu makuri kinini. Erega Imana iduha ku ngero twe Yesu mwemu yari yamumize wose kuko Yesu yari Imana
acavuga ati ndagiye rero ntimushobora kuronka ntagiye, ariko twebwe Imana iduha ku ngero, ariko muri ubushobozi burakwiye. Amen. Nasavye Imana ngo impe ku yindi ngero, n'uwabatirijwe arakwiye gusaba ati Imana nsukira ku kintu. Muga Imana izogusukira ikurikije ico uyikorera. Imana nisesagura ubushobozi, nisesagura ibuguha ibona ko ufise ico ubumaza. Byukuri nagenda basabe kuno munsi wa gatandatu, umuntu aje kwihana yihane mukuri, atawuye umutima bagomba guhagarike gusangira ariko uti nihanye. Amen. Bagomba guhagarike gusangira ariko uti nihanye, ndashobora kubatizwa muri mpwemu yera. Haleluya. Wawuze utawura umutima wawe, ugwaruka abari mu makopinage, abari mu makaresi, abari muri masturbation, mwihane neza mutabura imitima. Amen. Numwanya uko mwihana neza. Ama message mwandika mu matelefone, ivyo bintu by'abahungu n'abakobwa by'ubuswahili shetani yiri barabonona, ni muvyature neza, mutangura igihe gishasha cyo kwakira Yesu neza mu mutima wawe. Haleluya. Nagomba nsubire mvuge nti wature neza, narakoze icaha iki niki, ngomba kwihana, nanje mvuka ubwa kabiri, mve mu kuba umuntu gusa. Haleluya. Yesu nashimye. Wihane udacishije impande, utabanje kurakonta zisitwara, utabanje kuvuga amakuru maremare, genda neza uti naracumuye ukunuku, Imana imbabarire. Hanyuma abakozi b'Imana babafashe tukaronka umubatirizo uno munsi, tukaronka umubatirizo. Haleluya. Amen. Nta muntu n'umwe adakeneye umubatirizo, n'uwabatirijwe arakeneye kongera, n'ufise ingabire arakeneye kwifururwa, siko turakeneye gusubira kwaka, tukumva ko twaka by'ukuri atari mu cyumba gusa. Tukagenda turadomeka. Hari ibintu bimeze nk'indimo z'abafilisitiya zikwiye guturirwa. Haleluya. Kandi ni nyinshi, ariko ziturirwa n'abanyenkomezi. Abantu baronse ingomezi. Ariko nababwiye naho mutagomba inkomezi, shetani we arekuye nyinshi. Yatangiye gukoresha ibigwanisho bikomeye, natwe tubwirizwa guhagarara. Mwemuye akorana n'umuntu yamaze gufata ingingo, ari umuntu akijegajega ngo bumbe oya, twiteguriye bose. Yesu nashimye. Amaraso y'umukiza yabiye abantu, abogamo barakira bakera derere. Ndagushima Yesu wanje wangiriye imbabazi, wogesheje amaraso yawe, ntakindi cyobasha nkayo kunkura kw'ibyaha no gucungura n'abandi bizera umukiza. Ndagushima Yesu wanje wangiriye imbabazi, wogesheje ibyaha byanje amaraso yawe, mwambuzi hamwe yapfa yaronse ikigongwe, nanje
nje ndumuwere unarungize ndagushima Yesu wanje wangiriye baba aziwoge byanje amaraso yawe umekwamanza kwisoko nizeye byukuri gorukundo wankunze mukiza ndagushima Yesu wanje wangiriye baba atiwogesheje byanje amaraso yawe ntakindi cyobasha nkayo kumura kwiga gucungura no gucungura n'abandi bizeye umukiza ndagushima Yesu wanje wangiriye baba aziwogesheje byanje amaraso yawe. Dusabe hano mubyeyi w'irishengera senge. Yego reka dusengera Imana w'abantu. Abantu bariko batunganya imitima y'abantu bariko bariyeza Imana ireze.